tuje kubandanya ikigo twari twatanguye mu ndwi iheze, ariko imbere yabyo banze n'ubundi twisengere dushire mu biganza by'Imana nta gishobotse. Tubasabe mu bantu byaje bamugare kandi Imana kugira ngo tutahuze n'ibintu tugiye kuganira. Urazi ko Yesu ari we mwigisha mukuru, niwe twubaha, niwe afise ukuri kose ashobora kwigisha kandi akubaka gusumba ubwenge bw'umwana w'umuntu n'amajambo y'umwana w'umuntu. Mana ushobora byose kubirenge kizima, turagushimiye turagukengurukiye ko watwemereye gushika muri kino kibanza kugira ngo twige. None Papa wo mw'ijuru, ndasabye amavuta ya mpwemu yera yurukire muri twebwe. Mwami Yesu, ijambo ryawe Mwami Yesu ni ubugi bukarishe ushobora gutandukanya inyama amagufa n'imisokoro. Mwami ushobora byose, turasabye mu ijambo ry'uno munsi tuja kumviriza, inyigisho tuja kumviriza uno munsi tuja kuronka, ziduhindure hanyuma nizamara kuduhingura tube ibikoresho by'icubahiro by'ingirakimazi. Kuko Mwami Yesu, ijambo ryawe rirambwira neza ngo ibyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi ni bake. None rero Mwami Yesu, ngaba abimbuzi bawe uriko urabategura, turasabye ngo nasome nawe wivugire, turasabye impemu yo gutahura adutahuze uze tugiye kumvira muri ino shuri. Urakoze Mwami Yesu Kristo, turataramuje Satani, turataramuje Tiro, turataramuje uburuhe, turataramuje ikintu cyose cyoza nk'igitero kije kudutesha kino gikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo umwana n'umukiza wacu no tubisenze, amen. Murakoze. Hanyuma ubushize twari twatanguye icigwa kivuga kuri caractère de Dieu, kivuga uburanga bw'Imana. Twarabonye yuko uburanga bw'Imana buri mu buryo bubiri. Hariho uburyo bwa mbere babonye ko Imana ifise uburanga yisangije. Hanyuma turabona yuko Imana kandi ifise uburanga isangiye n'abo yaremye, abana b'abantu. Twarabonye yuko uburanga yisangije, ubwo buranga buyitera icubahiro, haleluya, buyitera gushigwa hejuru. Ubwo buranga yisangije, ibyo twise mu gifaransa caractère nomoro, buyitera gushigwa hejuru kandi bugatuma umwana w'umuntu ayubaha, ayitinya, haleluya. Hanyuma twarabonye ko Imana ibera izi byose, Imana izi byose. Muri Zaburi 139 aravuga ngo waransuzumye uramenya, umenyera kure ibyiyumviro byanje. Imana iratuzi. Ibwira Yeremiya ngo ukiri urusoro mu nda ya mama nari ndakuzi, haleluya. Imana izi byose. Hanyuma Imana irazi ibizoba muri 2030. Turacari muri 2024, ariko Imana irazi ibizoba muri 2030 no kubandanya. Imana iratuzi. Hanyuma Imana irazi, turabona kandi ko Imana ibera hose cyarimwe. Muri iyo Zaburi nyene umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo noduga nkaja mu ijuru niyuri, no kwisasira ikuzimu niyuri. Nuvuga ngo Imana iri hose. Tubona ko Imana ishobora kubera hose icyarimwe, ko Imana ishobora kuba aho umuntu ari. Nuvuga ngo umuntu agiye kugira ubwoba, nawe iyo bari mu mwuga w'igitutu cy'urupfu
Imana iri kumwe nawe kugira ngo umutabare, cyane cyane abantu bizera. Amen. Il est omniprésent. Il est là hose icyarimwe. Il est omniscient. Izi byose. Twarabonye kandi akandi karanga ko Imana ari omnipotent. Imana ishobora byose. Gusa hari icyayinaniye. Imana yarananiwe no gukora icyaha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi muri uko kuba ishobora byose, ntiyiha uburenganzira bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Ntiyiha uburenganzira, nayo irafise amalimite yayo. Irafise amalimite, irafise icyo idashobora gukora. Amen. None rero wumva Imana muri uko gushobora byose, Imana ntacyo twoyiburana. Murazi yuko yahaye ibyara Sara na Abrahamu. Mbega hari ikinanira Imana? Nta kintu gishobora kunanira Imana. Imana ishobora guha ibyara umuntu afite imyaka 90. Rero niba Imana yarashoboye gukora ibyo, uce uraba cya kibazo ufise, cya kibazo kibaho ufise kitangana n'icyo wowe Abrahamu na Sara bari bafise. Icyo cyo Imana yogira akanya gatoya, upfa kuba disponible gusa, upfa kuba uyigamburukira. Rero uno munsi mu buranga tubandanya kubona, uno munsi turabona uburanga Imana isangiye n'abantu. Uburanga Imana isangiye n'abantu, icyo twise mu Gifaransa les attributs moraux de Dieu. Les attributs moraux de Dieu. Twarabonye les attributs non moraux, uno munsi tujya kubona les attributs moraux. Uburanga Imana isangiye n'abantu. Uburanga Imana isangiye n'abantu tuje kubona uburanga butatu nyamukuru. Akambere sa sainteté, ukwera kw'Imana. Akakabiri sa bonté, kugira neza cyane ubwiza bw'Imana, kugira neza, Imana ni nziza. Egome ubwa kane sa justice et sa droiture, ubutungane n'ubugororotsi by'Imana. Rero duhereye ku karanga ka mbere, ukwera kw'Imana, nihagera kwimura ndaje kubabwira ukwera kw'Imana. Imana haleluya. Kandi uko kwera kwayo kukaranga kayitandukanya n'ikintu cyose cyitwa icyaha. Amen. Imana ibera itandukanye n'ikintu cyose cyitwa icyaha, cyangwa agasema, cyangwa amarabaga. Turabibona mu isezerano rya kera, aho Imana isaba ibimazi ngo bidafise agasema. Mbere baradekiriva neza, bakavuga neza ukungene ikimazi giherezwa Imana
gitegerezwa kuba kimeze. Muze muzane ngo umwagazi w'intama utagira agasemba, ni ukuvuga ngo udacumbagira, udafise ubwoya rushinze, uba gusa nabi, udacitse ugutwi, utonze, uba ngo utagira agasemba. Nawe urabisha ijisho ry'umuntu ubona uti c'est bon. Nico gituma kera mu guhongerwa ibyaha abantu, isezerano rya kera mu guhongerwa ibyaha, ni ukuvuga ngo bazana icyo kimaze kidafise agasemba, hanyuma kigakeregwa. Sawa? Ariko imbere yo gukeregwa, umuntu yakizanye umunyabyaha yashyira ibiganza ku gahanga, ni ukuvuga ngo haca haba transfert, ni ukuvuga ngo ubugorozi bwa cya kimazi cyabwimukira kuri wa muntu, icyaha cya wa muntu cyacimukira kuri cya kimazi. Hanyuma kubera ko ingero y'icyaha ari urupfu, iki kimazi gitegerezwa gupfa kuko ingero y'icyaha ni urupfu. Icyaha cya wa muntu kimukiye kuri cya kimazi. Hanyuma amaraso asesetse baca baza kuyasiga ku mahembe y'igicaniro, ibyo bita gutwikira. Ni kwari ugukuraho burundu, kwari ugutwikira icyaha. Murumva rero ko Imana yegzija ibintu atagatose, atagasemba, kandi Imana yarezija n'isuku ku bantu. Byumvikana ko Imana igomba kubana n'abantu batunganye muri haba ku mubiri haba no ku mutima. Ikindi Imana isaba abana b'abantu ni kwera. Amen. Ngo mubabera nk'uko nanje ndi uwera. Imana irategeka ko abantu bababera kuko nayo ni yera. Ariko rero ikibazo ni iki, mbega umwana w'umuntu arashobora kwera nk'uko Imana y'umuntu yera? Ikibazo ni iki. Amen. Haleluya. Duca rero tubona yuko umwana w'umuntu kugira ngo abe uwera muri eforo yiwe, mu kugerageza kwiwe ntibikunda. Rero umwana w'umuntu mu kugerageza kwiwe bidakunze, arakeneye ikimazi gikuraho ibyaha. Haleluya. Icyo kimazi gikuraho ibyaha umwana w'umuntu akeneye kugira ngo ashikire ukwera kw'Imana ni Kristo Yesu. Haleluya. Yesu rero atangwa ku musaraba ntikwari gucungura, ntikwari kwemerwa n'Imana. Turi abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo yitanze ku musaraba, akikorera ibyaha byacu, agasesa amaraso yiwe. Ajya amaraso yiwe uno munsi turayiyugamo, hanyuma tukezwa tukitwa abana b'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amaraso ya Yesu aduhindura abana b'Imana. Rero kwera kw'Imana kuramenyesha ko hariho itandukaniro hagati y'umuntu n'ibyaha, kandi kugerageza ko umwana w'umuntu dushobora kumushikana ku kwera. Reka rero ayo yari incamake, tugomba twimure bino bintu kuko mu Gifaransa niho bavuga ngo les paroles sont bonnes mais les écrits restent. Reka twandike ukwera kw'Imana kuyitandukanya n'ibyaremwe. Uko kwera kuyishyira hejuru cyane
kwera kw'Imana kuyitandukanya n'ibyaremwe ukayishyira hejuru cyane. Imana itandukanye n'icyitwa icyaha cyose. Rero kugira ngo umuntu yegere Imana hari icyo imusaba kwezwa. Mwandike icyo idusaba, icyo Imana idusaba. Tugisanga mu Balewi 11:44 tuhasanga amajambo avuga gutya, naho mutoyandika mwanditse umurongo nta na kimwe, ngo nimwiyeze rero mube abera. Nimwiyeze, urumva ko hari itegeko, nimwiyeze mube abera kuko nanjye ndi wera. Kandi ntimuze mwiyandurishe akanyonyero. Rero mu gitabo cy'Abalewi hariyo amategeko menshi ajyanye no kwezwa. Mwandike B, igice cya mbere cya Petero, igice cya mbere 15-16. niho bavuga n'amajambo ngo ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose. Mube ariko namwe abe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose. Naho mwandike reference gusa. Hanyuma ce kuvayo 3:5 iramubarira iti reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze arahera. Imana ibwiye Mose yabonye igisaka cy'uturaka, reka nde kuraba kajya kataraboneka. Hanyuma agiye agomba kwegera Imana, yabangira amuhagarika ati kwegera hano, kura inkweto zawe. Nuvuga n'andi majambo y'icyaha ni kwihana. No munsi twumvise ngo kura inkweto zawe ise jambo riba rikubwiye kwihana, kwitunganya, kwiyeza. Kugira ngo wegere Imana utegerezwa kuba wejeje. Mwibuke no mu ihema hari ibindi bintu bigaragaza kwera kw'Imana kudaseswa. Mu ihema ry'ibonaniro ryari rifise ibibanza bitandukanye. Hariho ikibanza bita ahera cy'abantu bose bashobora gushikiramo, ariko hariho n'ikindi kibanza gikingiriwe n'igihuzu, kimwe cyatabukamo kubera igihe Yesu yari ku musaraba. Icyo kibanza cyitwa ahera Oliero Christ. Aho umuherezi kugira ngo yinjireyo nawe yabanza kwitangira ikimazi cy'ibyaha kugira ntabagwaye, yabanza kwiyeza umuherezi kugira ngo yinjire ahera yabanza kwiyeza. Byumvikana rero ko Imana yacu irahera, kuko muri icyo kibanza niho Imana yari. Imana rero irera cyane, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwemu kandi bejeje. Amen. Mwibuke Zakariya igihe yinjira guhereza, murazi umuherezi babanza kumuboha kugira ngo ntiyarwaye. Kubera kwegera Imana bisaba kuba wejeje cyane, utejejwe waragwaye. Kubera rero bavuga bati ashobora kurwaye n'ibindi biziko
nta wundi aja kwinjirayo wamuterure, nta wundi ari kuri we ataramuhereza batatamukorera. Yohana rero aragenda, umumarayika aramubwira ibizomushikira, ko agiye kuzobyara umwana w'umuhungu witwa Yohana, azoza acira inzira Yesu. Hanyuma rero bimunanira kwizera, gushoka yizera, kwekeranya, ubwo nyine acagikirayo. Rero kutizera ijambo ry'Imana uzosubira kuvuga ari uko ibyo ndakubwiye bibaye. Acagikirayo, nuko yasohoka arikirayo. Yasubiye kuvuga ko bariko baragaragaza bati uyu mwana tumwitende, ni nawe Yohana. Sinone ko mu miryango yacu atamuntu witwa Yohana. Zakariya aravuga ati ni mu ikaramu yandike, ariko aho kwandika ataravuga ati azitwa Yohana, acaruguruka. Haleluya, amen. Rero Imana irera. Navuze ko mu buranga bwayo yisangije buduhimiriza kuyitinya kandi budutegeka kuyegera duhinda agashitsi dutinya. Amen. Ni ukuvuga kuyiha icubahiro kiyikwiye. Ariko sinzi ko abantu muri ino myaka bagitinya Imana nk'uko bayitinya kera. Amen. Imana idushoboze kuyiha icubahiro kiragikwiye. Yego. Rero imbere y'ukwera kw'Imana tumenya yuko turi abanyabyaha. Yesaya niwe yavuze ati mbonye ibara ndi umunyaminwa yanduye, ko mbonye Imana karabaye, kandi ndi umunyaminwa yanduye. Niho umumarayika, Imana yaje itegeka umumarayika kuja gutembagaza ikara ku munwa. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ubugororotsi bw'umwana w'umuntu bugereranywa n'impuzu yanduye. Mwibuke wamuhereza Yosuwa mu isezerano rya kera ko yari ahagaze yambaye ikanzu, mugabo iyo kanzu ngo yari yanduye. Amen. Rero kugira ngo yemerwe n'Imana, iyo kanzu yabanza kuyikurwa. Haleluya, yabanza kuyikurwa. Rero ubugororotsi bw'umwana w'umuntu, Satani aramurega yuko ari umunyabyaha, maze ko Satani ari umurezi wacu. Ariko Imana iramuvuga ati mbega ubundi uzi ko ari igishirira cokoro, naho turi abanyantege, Imana iradusikumye kwemera. Iyo turabiye mu maraso ya Yesu tubona turabagororotse. Kubw'ibyo rero dufise kuburanira, dufise ubutuvugira, dufise ubudutsindanishiriza. Ibyo rero bica biduha ubushizi bw'amanga iyo turi imbere y'Imana. Tudatangura kwiyagiriza ngo ibi n'ibi, turafise Imana iburanira, turafise Yesu atuvugira. Kandi ngo iyo Imana iturabiye mu maraso ya Yesu ubona turabera, ubona turabagororotse. Imana yacu niyo gukomerwa amashi, niyo gukomerwa amashi. Rero turi imbere y'Imana tuboneka nk'abanyabyaha, nk'abanyantege, ariko kandi turafise ukuntu twezwa mu gihe cy'Imana, amaraso turatetse. Niyo uriko urasoma ijambo ry'Imana, hari aho ushikira amajambo wayasomye wumva uti nga bwawe ukenshi niteruka tangura kwihana aho nyene kubera rya jambo ry'Imana. Abantu rero badasoma ijambo ry'Imana kenshi ntibimenya ko amafuti, kuko ijambo ry'Imana ni kiyo, utejejwe rirabikwereka, hanyuma bikagutuma kwiyeza kubw'ijambo ry'Imana ryabikubwiye. Rero gusoma ijambo ry'Imana kenshi bituma tuguma twegera,
ko Yesu nawe yavuze ngo asabira abigishwa ati ubeze mu kuri ijambo ryawe niryo kuri. Amen. Ikindi mu isezerano rya kera Imana iragaragaza ukwera Imana irabandanya igaragaza ukwera kwayo mu isezerano rya kera. Nari nabivuze ihema ry'ibonaniro n'iki gisaka. Yego. Ikindi ukwera kw'Imana kumenyesha ibi bikurikira. Ukwera kw'Imana kumenyesha ibi bikurikira. Icambere kuramenyesha ko hari itandukaniro riri hagati y'Imana n'umunyabyaha. Muri Yesaya 59 umurongo wa 2. Tubona Yesaya tubona ijambo ry'Imana rivuga ko ibyaha byacu ari byo bidutandukanya n'Imana. Nta kindi kidutandukanya n'Imana atari icyaha. Ikindi gira kabiri novuga nti B, ukwera kw'Imana kuratumenyesha yuko ukugerageza kwacu, akigoro kacu, utwigoro dukora tudashobora kudushikana ku kwera Imana igomba. Ukugerageza kwa nimba ari ugusenga, nimba ari ukugira, nimba ari ugutanga ibintu, nimba ari ukugira iki, ntibishobora kudushikana ku kwera Imana igomba. Naco gituma kuri twandika ko umuntu akeneye ikimazi gikuraho ibyaha kugira atsindanishirizwe. Umuntu arakeneye ikimazi gikuraho ibyaha kugira ngo atsindanishirizwe. Ico kimazi naco si kindi Yesu. Murazi ibimazi bahora batanga kera, impene, intama, inka, byari bifise agasembwa rwose. Kandi ngo ntabwo byakabonetse ko amaraso y'impene ashobora gukuraho icyaha cy'umwana w'umuntu. Rero Yesu yabonetse ari ikimazi kitagira agasembwa. Nicyo gituma Yesu nta cyaha kimuboneka ko, nta cyaha yigeze akora. Agereranywa na bya bimazi byo mu isezerano rya kera by'intama bitagira agasemba. Iya cyari igitutu, intama itagira agasemba, iya cyari igitutu c'ikimazi cyari kimije kuzotangwa kugira ngo isi yose icungurwe, icyaha gikugweho burundu. Apana ibyo gupfuka ku mahembe y'igicaniro ngo barasiga ko amaraso y'iyo ntama, muga ngo kwari gupfuka, ntikwari gukuraho burundu. Amaraso ya Yesu niyo afise ubushobozi bwo gukuraho burundu. Ikindi B, ukwera kw'Imana kumenyesha ko umuntu akwiye kwegera Imana n'icubahiro cinshi no gutinya. Abaheburayo 12:28-29. Ako rero n'akaranga ka mbere Imana isangiye n'abantu, bakaratere mahari. Tugende ku karanga ka kabiri B, A ya risasentutse, ukwera. Dushanga Igifaransa n'ikirundi birababanza. Igituma ndabyandika mu Gifaransa ndabyandika no mu kirundi ni uko burya la tradition hari igihe ibamo intego. Mugabo iryo jambo nizi mu Gifaransa ukiribona udashidikanya.
Traduire ce que il y a. Sa bonté. Avuga ni ubwiza bw'Imana cyane kugira neza kw'Imana. Ubwiza bw'Imana kugira neza kw'Imana. Muri make ubwiza bw'Imana cyane sa bonté, la bonté de Dieu gerageje kubivuga muri make icerekana ubwiza bw'Imana, icerekana ukugira neza kw'Imana. Hariho icambere ubutanga, hari icyo Imana ikaduha. Amen. Hariho gutanga la liberalité, Imana iratanga, Imana iraduha ibyo tuyisaba, iraduha. Ibiganza ciwe bikumbaturura ikiganza cayo kugira ngo iduhaze ibyaremwe byayo. Amen. Hanyuma Dieu est miséricordieux, Imana ni nyambo. Dieu est miséricordieux, ni nyambo. Ntiyashobora kwirengagiza umuntu ari mu kibazo. Yesu ntiyirengagije abantu bari mu kibazo, kandi Yesu nawe yakengera ngo nuko aciriritse. Mwibuke igihe baca ruhande y'impumyi Barutimayo, impumyi irasemerera Yesu, Yesu Umunyanazareti. Abigishwa ba Yesu ati ceceka. Ariko Yesu impuhwe zirabyuka, arahagarara ati nimumunzanire. Ukeneye iki? Nkeneye guhumuka. Yesu aramuhumura, ataravye uko yambaye, ataravye uko asa, ataravye umuryango avamwo. Yesu ni umunyampuhwe. Haleluya. Yesu yarakijije abanyamirembe, abantu barwaye imirembe. Yesu yaragira neza abantu bose, yarabakiza akababwira ati genda ukwizera kwanyu kurabakiza, atakondisha. Mugabo uno munsi nibyo nabonye, bimwe nabibonye ibindi napfuye. Umuntu akagusengera akagusaba n'amafaranga kubera wakize. Muranyuranye iteni gufu ndabiri y'inyungu arayikamisha isengera. Hariho n'abantu kugira ngo mubonane ubanza guca kuriha, ukagenda ufise akantu kerekana ko warishe. Sinzi mwe mwumva impuhwe za Yesu n'iz'abana b'abantu. Urazi kugira umutima wo kugira neza, hanyuma umuntu ikijana, umuntu akagenda amahoro nawe ukagenda bamugiriye neza. Izo mpuhwe ziri mu bantu bangahe, ariko barahari mu izina rya Yesu. Dieu est plus miséricordieux que l'homme. Imana ni nyampuhwe, ifatanya n'abantu babu. Mbere Imana abantu bashizwe ku ruhande nibo bigirira neza. Mwibuke b'abanyamirembe bari bashizwe hirya kw'irembo igisagara. Ati aba nabo mwabataye, aba bantu nabo mwabataye, burya nibo bazobavira mu mugisha. Ica ibugururira umugisha wo kuronka ibifungurwa ku Bakristiya bari baje gutera igisagara. Nibo bagarutse bareforoma abanyagihugu bati nimuzemo namwe muze mufungure. Mugabo bari babakibuye, sinzi ko babasanze ari hirya navyo ngira barabasanze ari hirya. Mugabo bagira umutima wo kugaruka bati tujye kwemera neza bacaye neza. Imana n'umuntu
umuntu ni bene hariho abantu bahora duca ko bicaye hagati barabara basegereye hari umuntu w'umunyampuhwe nyine nta jesi ushobora kugira ni impaka uba uri umuntu w'umunyampuhwe uba ufise impuhwe za Yesu kugira ngo ushobore kugira Dieu est gracieux. Imana igira ubuntu bw'Imana bugirira neza umuntu atarakwiye kugirirwa neza. Haleluya. Kandi ibyo ni Imana yadutumye ngaha ku isi. Umuntu atarakwiye kugirirwa neza niwe twari dukwiye gukorera icyiza nk'uko Yesu yabikoze. Amen. Amen. Tubibona muri Homer 5:8 navuga ngo Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda ko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha ntitwari dukwiye imbabazi ntitwari dukwiye gucungurwa kuko twari turi abanyabyaha muga Imana kuko ari umutunzi w'ubuntu Imana iraza kudutanga ku musaraba muri Efeso 2:8 naho ubuntu nibwo bwabashije kubwizera navyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe ni ingabire y'Imana ntibyavuye ku bikorwa byanyu kugira ngo hoye kugira umuntu yirarira kuko yaba biva mu bikorwa ewe bankora pour un seul objectif kugira ngo nemegwe n'Imana apana pour l'amour de Dieu kugira ngo Imana inyemere sinzoje mu muriro muga dukwiye gukora dusunitswe n'urukundo tudasunitswe n'amafuti rero ubuntu bw'Imana nibwo budukiza reka twimure dukeya la bonté de Dieu ngibi ibiranga ubwiza bw'Imana sa bonté sa libéralité à l'égard de ses créatures ugutanga ukugira neza ku byaremwe byayo kugira neza gutanga Imana iratanga itangira itanga Zaburi 45 umurongo w'icenda n'umurongo wa 15 na 16 icya kabiri urukundo rwayo rudafise icyo rusaba urukundo rudafise icyo ruhagaze rusaba l'amour inconditionnel ese kugira ngo dukunde Imana ari cyo yadusaba iroroshe gupfira umuntu w'umugororotsi mugasi Imana yaraje ifise l'amour inconditionnel Dieu est amour Imana ni urukundo mu gice cya mbere cya Yohana 4:8 turabona ibintu biranga urukundo mu gice cya mbere cya Bikorino 13 kuva kuri 4 gushika ku 8 kwihangana kugira neza rumva n'ibindi Imana n'umutunzi wo kwihangana Imana n'umutunzi wo kugira neza Imana irenza ko muri byose ntiyami duharura ko amafuti yose iyaba Imana yo yiduharura ko akantu kose gatarutse nta muntu yohabyuka iraramo inconditionnel Imana iraturemesha nikiremesha kandi Imana nta cyiza idakorera abizera Imana nta cyiza idakorera abizera Homer 8:28-29 Imana irazi ibyo dukeneye kandi ibiduha ku buntu
icyo nari navuze ko Dieu est miséricordieux. Ko bisobanura gute mu Kirundi? Imana iratabara abahowe, iritaho abahowe. Imana ni nyampuhwe, imbabazi. Imana igira imbabazi, impuhwe. Dieu est miséricordieux. Nicyo gituma ndafatanya n'iki gifaransa kugira ngo duce mu icyo ngombye kuvuga. Impuhwe zayo zishika ku bagowe n'abacitse intege. Yakobo 5:11. Yakobo 5:11. Tubona akarero k'ukungene Imana yatabaye Yobu. Igice cya mbere cya Petero 1:3. Aho se atwereka agenda atwereka ukungene Imana ari nyempuhwe, igira imbabazi. Mark 1:40. Tubona ukungene Yesu yakijije umunyamirembe. Kanditse tubyandika mu gifaransa mweka mu ikaye zanyu murigenga. Mu makaye yanyu murigenga ibyo mwandika. Ubwa kane, sinzi ko ubwa kane, Dieu est gracieux. Imana ni nyabuntu, yuzuye ubuntu. Abanyefeso 2:8-9. Abanyefeso 2:8-9. Jean 8:1-11. Tubona aho Yesu bamuzaniye umugore yafashwe asambana, bamucira urubanza rwo gutegwa amabuye. Yesu yandika hasi ngo yariko yandika avuga ngo imbabazi nizo zanzanye. Imbabazi nizo zanzanye. Muga ku Bayuda bobo ibyo mugore ntiyasubira inyuma agateba amabuye. Natwe Imana idusaba kugira imbabazi. Mbega abatugiriye nabi turahamagarirwa kubagirira imbabazi. Hariho umuntu ashobora kugirira nabi ukavuga uti ni nabi ni ku rwego rwo hejuru, mugabo Imana ikagushoboza gutanga imbabazi. Ko duhamagarirwa gusa na Yesu ngo mubabera nuko so mu ijuru ari uwera. Amen. Ikigira gatanu, Dieu est patient. Imana iteba kuraka. Mwandike Imana iteba kuraka. Zaburi 86:15. Ni A, B. Igice cya kabiri cya Petero 3:3-5. Turabona aho ukwihangana kw'Imana gushikana abantu gukwihana. Imana irihangana bene data, sibyo? Ariko umuntu aza ngaho akicara akiyumvira ibyaha biriko bikorerwa ngaha ku isi, ni kubera ko Imana itaje vuba vuba kugira ngo ibangurukanye ibi na biriya. Muganga Imana irindiye ko wa wundi atarashikirwa n'ubutumwa bwiza umushikire. Ubwo rero ni twebwe duhamagariwe gushikana ubutumwa bwiza hariya na hariya na hariya.
abashakashatsi bariko baravuga ibiharuro by'abantu ku isi, abizera n'abatizera, barakubwira yuko abatarumvira ijambo ry'Imana, abatarizera Imana, abatarizera Yesu aribo benshi bamaze kwizera. Ngaha mu Burundi ntidushobora kubyemera kuko ngaha mu Burundi information tubwira yuko 90% ari abakristo, abarundi mu Burundi 90% n'abakristo. Rero bakubwiye bati burya abatarizera nibo benshi gusumba abizera, wowe ntushobora kubyemera, ariko nibyo twagiriwe ubuntu rero, kandi urabona ko ngaha mu Burundi twinjira mu mashengero uko tugomba, tukajya dushyiramo n'agati turisibira, urumva basenga rimwe mu ndwi cyangwa ntunasenge, basenga rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka, yaba agenda ku minsi mikuru, umunsi mukuru wa Nowe, umunsi mukuru iraha mikuru, umunsi mukuru wa Nowe, umukuru wa Pasika, umukuru wa Bonane. Narindutse mu Grand Frere yagenda mu misa ku munsi mukuru, muganda ashimira Imana ko yasezeye imitsi turi kumwe, ndamubwira amagambo y'Imana, ndamubwira kwizera, ndamubwira kwihana, nizeye ko Imana yamutahukanye amahoro. Amen. Haleluya. Nuko rero akaranga kagira gatatu nari nakavuze, sa justice et sa droiture, ubutungane bw'Imana n'ubugororotsi bw'Imana. Rero ubutungane bw'Imana buvuga yuko Imana idahereje urubanza. Imana itegereza guhana umunyabyaha cyangwa icyaha cyangwa umunyabyaha, inagomba gukoresha imvugo mbabazi. Imana irahana umunyabyaha kandi Imana irahimera umugororotsi. Haleluya. Ariko kandi mwumve bwa bwiza bw'Imana, Imana nayo ihana umunyabyaha, Imana iremera ikimazi cy'umunyabyaha. Haleluya. Imana iremera ikimazi cy'umunyabyaha, ariyo kimazi cya Kristo. Amen. Umunyabyaha arahari ngo kukimazi kubwa Yesu, kubwo gusaba imbabazi, kubwo kwitunganya. Nagere udusomera muri igice cya mbere cya Yohana, igice cya mbere ku murongo w'icenda, baravuga ibintu byo gusaba imbabazi, byo kwatura ibyaha byacu. Nimwatura ibyaha byanyu niyo kuzirwa. Igice cya mbere icenda haravuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo ni byo bituma duhana ibyaha byacu, ikatwoza ukutandukanya kose. Rero urakoze. Ibyo ni byo bituma kwatura, nibyo bituma duhana ibyaha byacu, dukora kuwugabikanya kose. Kubw'ibyo nk'abana b'abantu haleluya, nitukigenda twunamye, erega umuntu agenda yunamye aba yanejeje, aba yakubise mugabo imbere y'Imana kubw'amasezerano, kubwa Kristo, bw'ibikorwa Yesu yakoze ku musaraba, tugenda twemye n'abagize ibyiza. Amen. Haleluya.
rero Imana irahana ikongera igatanga intera ku bagororotsi, kandi Imana ikwiye guhana. Mu kuvayo 34 ku murongo w'indwi niho bavuga ngo Imana ntiherereza urubanza ku muntu. Ni kuvuga ntishobora kukweza utera kandi ikosa irarihana, ariko kandi ku muntu yatuye, ku muntu yihejeje mu maraso ya Yesu araharirwa, araronka ukwera. Rero igihano c'Imana cyangwa ko Imana yo ihana si biradufasha. Amen. Bwa mbere bituma tuyubaha, tukayubahiriza, tukayitinya. Sibyo? Yagiye abatandukanye kiba kihari. Oya namwe bwe nimufata akarorero muri famiye, inzu, papa, mama, nta bihano baha abana babo. Abo bana bakugenda kuri gato, kuri kanini, nta bihano abo bana bakugenda. Na mbere narakoze ibi n'ibi papa naco yavuze, nuko ngo amasubire ndamutanga. Ega abana baradutanga, ndamutanga nari ndakubikubwiye. Wowe uri leta abana barabizi, mugabo uri stricte navyo barabizi. Hano bakubasi kuko nukuri umwana adakangiye ibyo murabona nako muba mubabona. Rero n'Imana mbega itadukangiye kandi ngira amagura abikunda cyane zigiye nibahira ikintu kari cyane barona nyuma ngo umuntu yanga umwana yanga ikangiye ngo abayikizaho Imana intana arikunda kandi rero Imana yarabisiga ngo amen. Amen. Reka Imana iguhanye simpaka ngo ikuvune cyangwa ngo ikwiye, irazi ukungene igarukana abana bayo. Hariho tubaza, hari ama-circonstance ishobora kugucisha n'ukagaruka ku murongo. Rero Imana ni nziza. Rero ibihano cyangwa ibikangiro, ndabyita ibikangiro biradufasha, birafasha abana b'abantu. Reka twandike la justice et la droiture de Dieu, ubutungane n'ubugororotsi bw'Imana. Ibikurikira irerekana ubutungane n'ubugororotsi bw'Imana. Cya mbere, Imana yarashizeho amategeko atunganye n'ibihano byayo. Imana yarashizeho amategeko n'ibihano ku burenza amategeko. Amategeko y'Imana arahana, akongera agaha intera abagororotsi. Imana iravuga ukungene izohera abayubaha abagororotsi, ikongera ikavuga n'ukungene umunyabyaha azohanwa. Duhere ku mpera. Bwa mbere, intera, ukungene ihera abagororotsi canke abayubaha. Zaburi 58:11. Nyuma igitabo c'ingoma, igitabo ca kabiri c'ingoma, igice ca 6 ku murongo wa 15. Isome Zaburi 58.
sinzi ko wari wahashitse. Mirongo itanu n'umunani cumi na rimwe. Ni ukuri hari intera y'abagororotsi. Abagororotsi bari n'impera, kandi burya ibikorwa ngo dukora n'abakozi bizodukurikira, ibikorwa byiza dukora bizodukurikira. N'abashikanye abantu benshi bugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri yo mu gatutu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nuko rero tugwize ibikorwa, tugende mu ndimiro z'Imana, twimbure, tugirire neza abakwiye kugirirwa neza. Dushitse rya tegeko ry'Imana riri muri Matayo 28 ku murongo wa 18 gushika kuri 20. Mugende mu mahanga yose muhindure ibyaremwe abigishwa, mubigishe kwitondera ibyagezwe byanje. Mubigishe kwitondera, mubabatize nanjye ndi kumwe namwe. Nimba hari ibikorwa tugora abantu gukora, ibishitari na tegeko rikuru ry'Imana biragora abantu gushitsa, barabyirengagiza. Sivyo priorite ni kuri podium, kubona bahagaze imbere y'abantu turabigisha. Mugati itegeko rikuru n'abantu bake bari kurusha, bari kurikiza. Je murabona abantu batembera n'amabiri yangaho mu barabara, mw'isoko mu barabara, hagarara abantu bakamurorera ukamengo n'agahabu. Mugabo hajya hari ibanga ry'Imana, kandi abumva hajya baba bariko barumva. Iyo kimwe narahagaze mu isoko mwijana, nabwiyeyo kabiri rwose ndavuga ubutumwa. Ikindi gihe kandi urabona ko bariko barakira. Muga abantu rero twishwa n'ubwoba cyo kwitengera cyane ibirane, tukicira imanza tutarashika niyo ikorera. Mbega abantu baraja kwinjira, bava bangaya, bava bangibanye ku musatsi, ugasanga ibyo birakubujije kubereye bariyeri. Ikindi genda kuko ndavuga ubutumwa, numva abantu bamenye, kandi ndabaragenda bane abantu bakavuga iwacu sijoni banda nanje ndavuga. Nagoma ndabwire utangiye kuvuga nimenye ubwo bagaciye, nimenye ubwo bagaciye, kandi abihana barihana. Amen. Rero kubw'ibyo bigoye gutangura, mugabo umaze gushika ndani, umaze gushorera imbere ibikorwa birikora. Amen. Kubw'ibyo rero dushitse icyagezwe itegeko rikuru ry'Imana. Nababwiye de Chronique 6:15, turiga turahasoma. Okay, turabe ku bihano bitangwa ku banyabyaha. Ibihano bitangwa Genese 2:17, Itanguriro 2:11 na Kuvayo 34:7.
twandike kino jambo bo twandike ubugira kabiri. Ubutungane cyangwa ukugororoka kw'Imana, sibyo? Ubutungane burategekanya igihano ku wacumuye, ariko kandi buremera ikimazi gitangirwa ibyaha. Ariko kandi buremera ikimazi gitangirwa ibyaha. Ikimazi cyacu navuze ko ari Kristo. Twandike Yesaya 53:6. Yesaya 53:6. Aho Imana yamuremeka ibyaha byacu. Mbega igihe yamuremeka ibyaha byacu, twebwe hari icyaha twasigaranye twikoreye? Wowe uracikoreye ibyaha, kuko Kristo nimba yatwikorereye ibyaha ntiyikoreye igice, ikindi gisigaye kikunyukura. Yabyikoreye byose. Icyo duhamagarirwa no kubyizera. Amen. Icyo duhamagarirwa no kubyizera. Hanyuma Rome 5:8. None twereka urukundo dukunda ko Kristo yatwikoreye, yadupfiriye kugira abanyabyaha. Mbega Imana, muraba ukungene Imana yagiye itabara Abanyisirayeli. Imana iragororotse. Nibi birerekana ko Imana igororotse. Imana iraguhora ku muntu yagiriye nabi. Imana yagiye ihora Abanyisirayeli kuba bagiriye nabi. Hariho abantu igihugu cy'i Kanani, hari igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'Iyeriko cyangwa Iyeriko, hariho ihanga ryatangiye Abanyisirayeli ntibarengane. Muga mu nyuma Abanyisirayeli bamaze kuhashika, Imana yabategetse kubakura umengo abamarayika. Hahandi Sawuli yagenda kugesera. Imana yagomba ko baherengeteza bose. Imana yahora, ariko itubwira ngo guhora no kw'Imana. Twebwe abana b'abantu turekuriwe kwihora ngo ubwo ngo musabire ababahama, musabire ababahama, musabire imbabazi, mugirire neza ababana. Umukubise ku itama rimwe, intukize kuri itama. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rivuga mu buryo bw'impene. Umuntu awukoreye ikibi, ntumushyire ikindi kibi nawe, kuko wewe uri ihanga ryera, uri ihanga ryera ryashyizwe ku ruhande ritivanga, uri ihanga ritivanga. Amen. Reka bene gato nawe bitugora, ujye tugwa tuzuka. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo umugororotsi wanjye nawe yegwa ibutanga wundi azozuka. Haleluya. Ingurube arabyuka, ntagenda amazima yombi. Ibyo byose biva mu rukundo rw'Imana. Ubugororotsi bw'Imana buratwereka ko Imana ihora abanyabyaha. Reka dusomere muri Zaburi 29 umurongo wa mbere gushika wa gatanu twumve icyo batubwira. Zaburi 29. Umurongo wa mbere gushika wa gatanu twumve icyo batubarira. Solution against avuga ngo
bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanje aba ari we abariko abisirayeli bavuga none bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanje ariko ntibanesheje abarimyi barimye ku mugongo wanje bahaciye imikuku miremire uhoraho ni umugororotsi yaciye ingoyi abanyakibi bashizemo abanka Siyoni bose nibamaramare basubitswe inyuma babe nk'ivyimejeje ku mazu. Wahejeje Yesu aguhezagire. Uhoraho n'umugororotsi. Umurongo wa 4 yaciye ingoyi abanyakibi banshizemwo abanka Siyoni bose nibamaramara basubizwe inyuma. Birumvikana ko uyu muntu ariko aravuga icyo Imana yamukoreye ku bantu bamugiriye nabi, ku banyakibi. Imana iraharira umunyabyaha gihanye. Igice cya mbere cya Yohana 1:9. Imana irashitsa amasezerano yayo. Ibi byose ni buranga bwerekana ko Imana igororotse. Imana irashitsa amasezerano yayo. Nehemiya 9:8. Imana iraha intera abayizigiye. Abaheburayo 6:10. Turacari kuri la justice la droiture de Dieu. Twandike 4 ico igihano kimaze. Igihano kirafise akamaro. Igihano cerekana ko Imana igororotse. Icambere. Cya kabiri, igihano gishira ku murongo abantu. Igihano gishira, iyo tuvuga igihano canke igikambiro, tuvuga igikambiro, ariko mugana igihano ntitwocirenga gutya. Igihano gishira ku murongo abantu. None rero ko tuzi yuko Imana itunganye kandi igororotse. Amen. Ko tumenye ko Imana itunganye kandi igororotse, ntidukore ibyaha ngo duce twitazara, kandi ntitubone abantu bari mu byaha ngo turabe hirya tuvyirengagize, kuko tuzi ko Imana itegerezwa guhana ibyaha. Amen. Twegere Imana dutinya. Haleluya. Twegere Imana dutinya kandi gukura abanyabyaha mu nzira mbi mu myiza tukabazana mu muco ni imbabazi tuba tubagiriye. Amen. Kubera tuzi yuko imbere iyo habo ari habi, burya ni ikimenyetso cy'urukundo ndabantu. Wewe niwibaze nimba ari umwana wawe ukamubona ko ibiganitanye, numubwira uti ukabandanya iyo nzira, imbere ntuzoharengana. Hariho abantu bakorana ingeso zizotuma bataramba. Amen. Yo kubera urukundo Imana yadushizemo bituma twegera ba bantu bagirane kabakebura, bagerageza kubakura mu mwiza barimo tubajana mu muco. Ibyo tutabikoze nta nuzenya, nta bimenyetso by'urukundo tuba tugaragaje. Amen.
tutaburiye abantu ngo tubabwire ko imbere habo ari habi, nta rukundo turagaragaza rw'Imana. Noneho kugira ngo tugaragaze urukundo rw'Imana, twegere abantu tubabwire ko, twegere abanyabyaha tubabwire ko imbere bitazogenda neza. Uno munsi kubera batabona ko Imana itibura umuriro cyangwa ngo yasame ikisi bamire, baribya cyane bakabandanya muri ya ngeso mbi. Mugabo rero twebwe Imana yadushizeho n'imburi. Muri Ezekiyeli avuga ngo ninagutuma kuruhurira umunyabyaha n'umuhuri, amaraso yiwe azokugaruka. Ariko niwamuhurira igihano bikamushikako, amaraso yiwe azobara. Amen. Reka sinzi iyi proverbe 19:17 turabe ico hatubwira. Kumbure uba ufise ikibazo arashobora kukibaza. Imigani 19:11 avuga ngo iki? avuga ngo ubwira akagongwe umukobwa aba avuranye uhoraho, kandi kugira neza kwiwe azokumwishyura. Amen. Ubwira ikigongwe umugorwa abaguranye uhoraho, kandi kugira neza kwiwe azokumwishyura. Ibyo uzokorera umugorwa cyangwa ibyo uzokorera umunyabyaha, Imana izobikwishyura, kuko Imana ntiyibagira. Umwana w'umuntu ni ukorera ibyiza akibagira la non reconnaissance, mugabo Imana yo ntiyigera yibagira umuntu yagize neza. Yesu abahezagira. Twabonye rero uburanga Imana isangiye n'abantu mu buryo butatu. Uburanga butatu: la sainteté, sa sainteté itera kw'Imana, sa bonté, kugira neza kw'Imana, ubwiza bw'Imana, n'ibigaragaza ko Imana ari nziza, hanyuma sa justice, sa droiture. Yesu abahezagire. Ariko kumbura akanya gasigaye ufise ikibazo ashobora kukibaza tukagifashanya hagati yacu. Kumenya ibi bintu byose ku Mana, kumenya buno buranga bw'Imana biradufasha rwose. Amen. Nanjye ikigo ndiko ndaciga cyangwa ndiko ndagisubiramo niyibutsa, ndahezerwa cyane kugira ngo numvise ukuntu Imana irameze kandi ntibisiga ari imibona nini, ari n'ibintu byinshi. Nitwagaruka rero indi gihe nitwagaruka nitwasubira guhura tuja tubona la definition n'amazina Imana yitwa icyo asigura. Amen. Kinyerutsa n'izina Imana ashera mu byo twize hariho ikintu bita ukwera kw'Imana. Rero ikibazo cyane gutabo ni gute umuntu ari kuri ino si ashobora kuba
nk'umwana w'Imana nk'akarorero ariko kuba Imana hari intabwo wabateye abana b'Imana mbese hari intabwo wabateye amaraso ya Yesu ni gute ushobora kwera bamwakinye nk'uko Imana ari yera kugira ngo byakubwiye ngo haba hariya mu kuvayo haba muri Petero ngo turabera nk'uko Imana ari iki ari yera ni gute rero umuntu ashobora kuba wera nk'uko Imana ari yera mbega mu buzima bwa minsi yose ubishyira mu ngiro gute kandi bikaja mu ngiro gute murakoze hari n'ahandi twaciye tubona kuba abana b'Imana turabona Imana kuko ijambo ry'Imana muri ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere 12 kuvuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero urabaje ati none ni iki twokwiye tubabera nk'uko Imana yera tubabera n'Imana yabishatse kutumya kuvuga ko Imana yibwira ko n'abana b'abantu nabo kumvise agakiza k'ibyaha ariko icyo maraso y'igiti abandi rero nabyo umwuga w'ubuyobozi wacu uko twabibonye kubwo kugerageza k'umwana w'umuntu bifuza ko aba uwera nk'uko Imana yera iyo senteteze bye cyangwa mu kuranga Imana yemera gusangira n'abantu bayo ariko mugabo ironka ari uko ayo maraso ya Yesu Kristo atubereye icyuma gikuraho ibyaha cy'umwana w'umuntu. Ubwa kabiri ngiye rero bagenda n'umwongero bishyira mu ngiro gutyo ubuzima bwa minsi yose. Umuntu amaze kuronka uko kwera cyangwa kugororoka kw'Imana arasabwa rero guharanira kugumana kugumana nawe nuko atagerageza gushira kurwara intambara yo kwezwa mbona hasanzwe hari intambara yo kwanga yo kurwana cyangwa se kwigirwa kure y'icaha ishobora gutuma anyagwa kwa kwera kuko atagwaye intambara yo guca kure y'ikintu cyose cyotuma anyagwa kwa kwera bikunda kwashira mu ngiro kwa kwera yahawe biciye muri amaraso ya Yesu. Hasigaye no gushishikara kwerekana cyangwa se gushyira mu kugororoka mu kwera yahawe ni uko bigaragarira mu ngeso kandi byaba byiza uko ari byiza gushishikara bwaburanga nyine y'Imana buri muri we asangiye n'Imana kuba yamaze kuba icari mu gishasha bya kera byamaze gukurwaho ababaye icari mu gishasha yego byose bibareye mu gishasha nukuri rero amateka kubishyira mu ngiro ni ukubikoresha ni ukwama ibyama ni gukura abandi bari muri bya byaha akoresheje bwa buranga bajyanize yaronse ni ubwamahemera mu kubandukiza abatarandurwa n'ubwo buranga ni ukubandukiza ukugoroka kw'Imana kubona kuba ari mu maraso ya Yesu murakoze bibaza ko ariko aratinda cyane n'ibindi nabyo yarasanzwe abizi nawe wese ashima amen umugabane ni umuvuga w'ukuri abantu benshi duhura nabo bakavuga imvugo kubera nka bamwe yakiriye ushobora kuba mwarabumvise nawe iyo umuntu avuze ibyo byo kwera nk'uko Imana ari yera ashobora kandi ni itegeko yego mube abe ni itegeko ryabasomwe ni itegeko ryavuze dutegereza gushyira mu dutegereza gushyira mu ngiro
mugabo iyo umuntu yatatse abantu ashaka kugira ngo agatira abantu baca umengo haciye haba kabiri ni iryo tegeko yifuza turaba twebwe kuko twebwe nego turi mu ruhande rw'abantu. Pawulo yavuze ati ubuntu bwaratanzwe, ati none naho ubuntu bwatanzwe, none twivayange tubandanye twivayange mu byago nuko ubuntu bwatanzwe nyagato. Yumvikana yuko ariko ashigikira ikintu cyo kwirinda. Hariho abantu bapratika icyaha bacamamo bakiryohera, sibyo na misi yose. None ni kubera iki Imana yavuze ko inezererewe Dawidi, inezererewe Dawidi, inezererewe Nowa? Ngabo nta kantu kababonetseho k'intege nke, mugabo Imana yaravuze ko umutima wa Dawidi ndawunezerewe. Hanyuma nakubwiye ari ikintu cyo kwizera, kwizera turazera kubwo kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo. Ukwizera ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Ni gute wo kwizera yuko urambitse ibiganza ku ntama itagira agasemba, ibyaha byawe biyimukira mukagira transfer? Reka twe na Yesu twaragize transfer, yatwambitse ubugororotsi bwiwe, natwe tumushyira ku ibyaha byacu byatumye Imana imuravye ku musaraba kirabana. Muri 2 Corinthiens 5:17 2 Corinthiens 5:21 navuga ko Imana yamubwiye cyangwa icika ukugororoka. Ibyo rero tubyakira mu kwizera akwa. Ikindi kintu navuga rero mbavuga abashigikira iyo ntuzo iyo mentality baba bagomba gushigikira faiblesse, baba bagomba kujustifia faiblesse y'umwana w'umuntu. Mugabo turazira Yosefu kwa Potifari na muka Potifari bashaka kabashaka na Benego, dusanga kugira ngo bikunde babe intwari, babe bahize mu kwizera kandi bagiye kugororoka, nuko bene bakafronta iyo ntambara urugamba. Hari ingingo, hari urugamba, kandi hariho no guheba amagambo rero wanashaka bibaye ngombwa. Aho tubona ba Daniel bajya bataka amashuri n'abashaka n'abende asaba yeze ko rero we turazi ko ushobora kudukiza kandi icyo dukiza ntangora ntacyo ko turavuga rero burya abashikiye n'umutse rero n'abavuga ko nandi kuvuga ngo tuba nazi mwandigisha mwangira yego je muravuga mbese turavuga muravuga umunsi nasambaye, umunsi nakoze icyaha sinzokidefana mukabo n'umuntu tuwanananiwe tuwananiye hari abanesheje kandi n'ubu naho woba ari bake bica n'umari Imana n'ubu ntihaburamwo abagize yene abaturiko baragwana urugamba intambara nziza yo kwizera kandi yo kunesha. Rero ncumuye ndacumuye muri abo wanjye nanesheje natsinze mugasinzwe ngo birumvikana kamene ngo umuntu n'umuntu oya umuntu yananiwe ntabindi turaba cyo batwananiwe nende dukwega ndananiwe wereka turaba ushobora kwambara ukamusanga mu cyaha yarenze icyagezwe yagizene wereka turaba kandi hari abandi nabo bari abantu ntabwo muga bagizene batifashe buryo nicyo gituma dukwiye kwama mu masengesho, dukwiye kwama mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rireza kandi rero mushikare gushoboka byose n'ubwimo kuko ubwacu bishoboka ngo kuko umwana w'umuntu ntibishobora kumana ndumva ndakoze gushikira rya jambo